kagasato iryo niryo ragi ry'abasogokuru dukunda Uburundi bw'igihugu ciza cane vuga neza Uburundi bw'igihugu cahezagiwe Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi ninawavuga neza igihugu cakwibarutse Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe yubahishe igihugu cakwibarutse erega turi bamwe twose rimwe tuvuge rumwe imigambwe n'amoko iyo tuva ntibituganze kunda Uburundi tubukundishe abandi dukunda Uburundi bwacu kuko ari inkombezo yacu abarundi twese hamwe bigishanye gukunda igihugu
nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi araganutse ava mu rugendo rwari rwamushikanye mu gihugu c'Ubushinwa aho yari yagiye aherekejwe na nyene icubahiro umutambukanyi wiwe akaba yagiye kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu biri ku mugabane wa Afrika be n'igihugu c'Ubushinwa aho barabira hamwe ingene Ubushinwa bwoshigikira iterambere ry'ibihugu vya Afrika na cane cane yuko ari igihugu kigeze kure cane mu vyerekeye iterambere ubumenyi ubuhinga akaba ari n'icitegererezo ku bihugu bikiri inyuma. Icivugo ciyo nama cari turi kumwe twese tuteze imbere ubuhinga kugira ngo twubake kazoza keza dusangiye. Murabona rero yuko abagabo barara kubiri ariko bakarota kumwe, ni icivugo gisanzwe gishusha n'icivugo ca nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, ico naco akaba ari turi kumwe twese birashoboka. Vyerekana rero ko ibihugu vyose vyatahuye yuko ataterambere rishoboka ibihugu vyose bidafatanya amaboko. Muri iyo nama abakuru b'ibihugu baraganiriye baganira bahuza barashika no ku ngingo novuga nti ibikorwa 10 nyamukuru bigiye gushigwa imbere kugira ngo imigenderanire y'ibihugu vya Afrika n'Ubushinwa itsimbatare kandi yame ivyamwa koko biboneka kugira ngo bishobore gushikira iterambere. Ivyo bikorwa bikuru 10 navyo akaba ari ibikorwa byo gushigikirana mu byo guhanahana ubumenyi mu vy'intwaro bibereye n'imibano. Igice ca kabiri ni ibikorwa byo gushigikirana mu vy'iterambere ry'urudandazwa. Ibikorwa bigira gatatu ni byo gushigikirana mu vy'amahinguriro. Hanyuma ibikorwa byo gushigikirana mu byo kubaka amabarabara ahuza ibihugu aciye ku mazi ku isi yumye canke mu birere. Igice ca gatanu ni ibikorwa byo gufashanya mu vy'iterambere. Igice ca gatandatu ni ibikorwa byo gufashanya mu byo guteza imbere amagara y'abantu be n'ibikorwa byo gushigikirana mu byo guteza imbere igisata c'uburimyi ku neza y'abene igihugu. Igice c'umunani ni ibikorwa byo gushigikirana mu byo guhanahana ubumenyi, gushiraho ibigo vy'ubuhinga no guteza imbere imico kama. Ikindi gice ni icibikorwa byo gushigikirana mu vyerekeye iterambere ryitaho gukingira ibidukikije be n'ibikorwa byo gushigikirana mu vyerekeye umutekano rusangi. Ivyo bikorwa rero nyamukuru uko bigize 10 nivyo amasezerano yo gushigikirana agiye kwisunga hagati y'ibihugu vya Afrika n'igihugu c'Ubushinwa mu myaka 3 iri imbere.
Hambavu y'iyo nama haratunganijwe kandi inama y'abakuru b'ibihugu naho nyene baganira ku vyerekeye amahinguriro guhingura be n'iterambere ry'uburimyi aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yayitavye arasangiza bagenzi be ibikorwa biko birarangwa n'u Burundi mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'uburimyi no kugwiza amahinguriro. Musanzwe muzi yuko igihugu c'u Burundi gifise amahirwe menshi cyane mu gisata c'uburimyi kandi twaravyiboneye yuko abene igihugu bakuye amaboko mu mpuzu barima bakimbura n'umusesekara ukaboneka tugashikira no kuri ca civugo c'uko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose nawe ukaronka amafaranga. Muri iyo ntumbero yarashimiye kandi n'igihugu c'Ubushinwa gisanzwe gishigikira igisata c'uburimyi aho mbere kuva igihugu c'Ubushinwa gifata mu mugongo Uburundi mu vyerekeye ubuhinga bugezweho nk'umwimbu w'umuceri umaze kwiyongera incuro zibiri. Muri iyo nama nyene yarashikirije kandi yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060 aho kandi igisata c'uburimyi cashizwe imbere kuko gisanzwe arico kigaburira bene igihugu bose kandi n'abene igihugu benshi muri rusangi arabarimyi. Hageze rero uko dutera indi ntambwe kugira ngo tuje ku ntambwe yo guhingura ivyimburwa uko biza ari vyinshi bishobore kubikwa neza bishobore guhingurwa eka bishobore no gushorwa ku masoko mpuzamakungu bitarononekaye. Rero niyo hangiro bihaye muri iyo nama yuko bagiye gutsimbataza ibikorwa mu vyerekeye amahinguriro be n'igisata c'uburimyi ariko amahinguriro muri rusangi atari mu gisata c'uburimyi gusa baravuze n'ivy'ubutare guhingura ubutare eka n'ibindi vyose bitandukanye. Muri iyo nama yahuje abakuru b'ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'Ubushinwa baraganiriye baganira neza baganira bahuza baganira kandi bose bashima imigenderanire hari hagati y'igihugu c'Ubushinwa be n'igihugu c'u Burundi. Ni ibihugu bibiri vyame bifatana mu mugongo bishigikirana mu vyerekeye inyungu ziki canke kiriya gihugu vyamye bifatana mu mugongo no mwiterambere. Murazi yuko igihugu c'Ubushinwa gisanzwe gifasha Burundi mu bisata bitandukanye igisata c'uburimyi igisata c'inyubako turafise amabarabara yubatswe n'igihugu c'Ubushinwa ibiro vy'umukuru w'igihugu eka n'iki kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye naco nyene kiri mu migambi iko irashigikirwa n'igihugu c'Ubushinwa. Eka umukuru w'igihugu c'Ubushinwa yarashimye ingene Uburundi nabwo nyene bushigikira bukagwanira inyungu z'igihugu c'Ubushinwa vyerekana rero ko ari ibihugu bigenzi kandi ibihugu bivukanye. Kubera yuko imigenderanire ifise umushinge ukomeye bemeranije yuko bagiye kusimbataza no gutera yindi ntambwe. Muri uwo mubonano Uburundi bugiye kuronka ingabire y'ama-yuan imiliyoni 100 kugira ngo igihugu c'Ubushinwa catanze atagisabwe kugira ngo gishigikire ibikorwa vy'iterambere by'igihugu c'u Burundi. Igihugu c'Ubushinwa bugiye kandi gusimbataza kushigikira Uburundi mu vyerekeye gukarisha ubumenyi mu bisata bitandukanye. Ubushinwa bwaremeye kandi kudufata mu mugongo mu kwagura no gusanura ikibuga c'indege Melchior Ndadaye. Igihugu c'Ubushinwa kigiye kandi gushigikira igihugu c'u Burundi mu kubaka inyubako y'ubushikirangaji bw'imigenderanire inyubako izoba iteye imbere kandi yisununuye gusumba. Mu ntumbero yo gusimbataza urudandazwa n'ibihugu vya Afrika nta makori azosubira gusabwa ku bidandazwa bivuye mu Burundi bishowe mu gihugu c'Ubushinwa. Aho tuzohera cane cane ugiterwa c'ikawa na cane cane ko muri iyo nama Burundi bwashizeko igikumu ku masezerano yo gushora ikawa mu gihugu c'Ubushinwa. Ubushinwa bugiye kandi gushigikira Uburundi mu gisata c'umutekano no kwivuna abansi. Eka no mu gisata c'imico kama Ubushinwa bwaremeye yuko buzoza buratumira abatimbo kugira ngo bagende guhayanisha akaranga kacu mu birori bikomakomeye bitunganijwe na leta y'Ubushinwa. Ubushinwa kandi bugiye gushigikira n'igisata c'indero biciye mu kigo Confucius giye gushira kandi igisata c'amagara y'abantu igisata co kutumatumako no kumenyesha amakuru n'ibindi bisata nk'ivy'inyubako be n'amasoko ntangaguvu. Ivyo vyose
byiyongera ku migambi izotunganywa biciye muri ya migambi 10 mikuru yashizwe imbere mu nama ihuza Afrika be n'igihugu c'Ubushinwa. Harimwo muri ivyo igisabo ca nyincubahiro mukuru w'u Burundi cuko twovukanisha intara ya Sichuan be nimwe mu ntara z'u Burundi mu vyerekeye uburimyi, kuko ari intara iteye imbere cyane mu vyerekeye uburimyi, bakoresha ubuhinga bwa none kandi isanzwe ifise novuga nti amahirwe nk'ayo Burundi bufise n'intara irimo imvura nyinshi, irimo imisozi, ibiyaya bitandukanye kandi irimo isimera. Ivyo navyo bikaba bihuye n'ivyo Burundi bufise, ku buryo iyo ntara ari icitegererezo yuko urugezo igeze ko mu vy'iterambere ry'uburimyi n'u Burundi canke imwe mu ntara z'u Burundi ishobora gutanga kwa karero nayo nyene igashika kuri urwo rugero. Hambavu y'iyo nama yahuje abakuru b'ibihugu, umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye n'umurongoye umugwi w'igihugu w'inama mpanuzwa jambo mu vya politike mu gihugu c'Ubushinwa, akaba nawe asanzwe ari mu mugwi ntayegayezwa w'ibiro bijejwe ivya politike mu nama nkuru y'umugambwe PCC, Parti Communiste Chinois usanzwe uri ku butegetsi. Baraganiriye rero ingene ayo masezerano n'abakuru b'ibihugu bemeye yuko yoshirwa mu ngiro mu donido, ariko kandi n'umukuru w'igihugu arongoye inama nkuru y'inaribonye y'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD yabonye akaryo ko kurabira hamwe kuganira na mugenzi we ingene n'imigambwe nayo nyene yoshigikirana, abene gihugu bose bagahanana ubumenyi kugira ngo iterambere naryo nyene rihere ku bene gihugu bose ari mu migambwe itandukanye. Mu rugendo nyinicubahiro mukuru w'u Burundi yaramaze mu gihugu c'Ubushinwa, yarashoboye kubonana n'abagwizatunga be n'abanyamitahe bo muri ico gihugu c'Ubushinwa. Musanzwe muzi yuko igihugu gitezwe imbere na beneco. Kubona no musi igihugu c'Ubushinwa kigeze kuri rya ntambwe y'iterambere nuko abashinwa abagwizatunga babifisemo uruhara runiniya, kuko aribo ahanini baduza ubutunzi bw'igihugu biciye mu bikorwa barangura mu bisata bitandukanye. Ni naco gituma yabahamagaye arabatumira mu nama mu ntumbero yo kubabwira ihangiro ry'u Burundi ryo Burundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060, kandi mu ntumbero yo kubatumira kugira ngo bazane imitahe mu Burundi. Aho turi barahaciye kandi aho dushaka guja nabo barahashitse canke baraharenze, bisigura rero yuko nabo boza bagafata mu mugongo abarundi nabo nyene bari mu gisata c'abigenga, boza bakazana ubumenyi bwabo, imitahe yabo mu Burundi kugira ngo twese hamwe dushobore gushikira rya terambere twifuza, kuko twe turi kumwe twese birashoboka. Iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi yarongoye yaranezerejwe no kubona ingene abanyamitahe nabo bagwizatunga bazi Uburundi nk'igihugu kirimo amahirwe menshi cyane, kandi bari bashashaye no kuzana imitahe mu Burundi mu gisata bitandukanye. Barashimangiye cyane mu gisata c'uburimyi, gisata c'ubutare, barashimangira cyane n'igisata c'imico kama n'ibindi aho bashimye cyane ubutumire bw'umukuru w'igihugu ku nama izohuza abagwizatunga n'abanyamitahe itunganijwe mu kwezi kwa Kigarama tariki ya 5 na 6 mu ntumbero yuko bahamagara abagwizatunga n'abanyamitahe bo kwisi yose kuzana imitahe mu Burundi, gutyo dushobora gushikira yambona kazoza twifuza. Mu ntumbero yo kurahura ubwenge no guhanahana ubumenyi, umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye amashira hamwe n'amahinguriro atandukanye. Yaragendeye ishira hamwe China Communication Construction Group Corporation isanzwe ikorera cane mu gisata c'inyubako zikomakomeye nk'amabarabara manini, amabarabara b'indarayi, eka ni nayo yubatse ibarabara RN16 ihuza Gitega be na Bururi. Yaragendeye kandi n'ishira hamwe TBA nayo isanzwe ihingura ubutare, isanzwe nayo nyene iri mu gisata c'inyubako, eka isanzwe kandi ifise ubuhinga mu guhingura amasoko ntangaguvu avuye mu mishwarara y'izuba. Iryo shira hamwe mu vyo isanzwe rikora rizobereyemo harimwo guhingura ubutare nkuko nayivuze, ni nayo mbere izo
gushigikira cyane igihugu cy'u Burundi mu guhingura bwa butare buri imusongati, ikazoca inaterera n'uburyo mu kubaka y'abarabara y'indarayi izohuza Uvinza na Musongati. Ntumbero yo guhanahana ubumenyi no kurahura ubwenge, umukuru w'igihugu avuye mu gisagara ca Beijing yaragiye no mu gisagara ca Guangzhou. Yarakiriwe neza n'abajejwe intwaro muri ico gisagara, naho nyene baraganira ingene iterambere ryova hasi, ni kuvuga mu bisagara bigakora n'ibisagara vy'u Burundi, amashirahamwe amahinguriro ari muri ico gisagara ingene nayo nyene yokora n'amashirahamwe y'u Burundi kugira ngo dushobore gushika vyapfunditswe muri iyo nama FOCAC yahuza abakuru b'ibihugu vya Afrika be n'igihugu c'Ubushinwa. Muri iyo ntara ya Guangzhou yaragendeye ishirahamwe ryitwa Grand Blue. Grand Blue ni ishirahamwe risanzwe rihingura umwanda umucafu rukawuremamwo ibindi bikoresho nkenerwa mu buzima bwa misi yose, harimwo n'impemu, amasoko ntangaguvu ava mu mpemu, harimwo amazi, harimwo guhingura ibikoresho bitandukanye. Ivyo rero bigatuma dukingira ibidukikije, ariko na wa mucafu wo duteye ingwara ushobora kuvamwo ikintu dukeneye mu buzima bwa misi yose. Gendeye kandi n'ishirahamwe na High Fusion isanzwe ihingura umuyaga nkuba uvuye mu mwuka wa hydrogene, ikabikora mu ntumbero yo gukingira ibidukikije nayo nyene, eka mbere ayo masoko ntangaguvu akaba akoreshwa cyane cyane mu modokari, mu mamodoka, mu mapikipiki n'ibindi vyose, mu kibanza c'igitoro canke ikindi cose gisanga kizimvye. Ivyo rero biratuma uburyo bukenegwa bugabanuka, ariko kandi bakoresha n'amasoko atica ibidukikije. Bararahuye kandi n'ubwenge mu vyerekeye imico kama, aho bagendeye novuga nti ikibanza ciratiro ciswe igisagara kibujijwe cité interdite, ahahoze haba abami kugira ngo babone canke basabige kahise k'Ubushinwa n'ingene novuga nti ico kigo c'ibwami cari gitunganije. Ivyo vyose rero bikaba muri ya ntumbero yuko tutsimbataza imigenderanire, twiga duhanahana ubumenyi, ariko kandi dusangira n'ubumenyi ku vyerekeye imico kama. Havuye imibonano yagize n'abategetsi b'Abashinwa canke Abashinwa canke amahinguriro y'Ubushinwa, nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarakiriye umuyobozi w'ikigega mpuzamakungu asanzwe ajejwe akarere ka Afrika. Mu vyo baraganiriye ku bikorwa biriko birarangurwa mu ntumbero yo gusanura ubutunzi bw'igihugu, aho cane cane bashimikiye ku nteguro nshasha yatunganijwe yo gutegura imigambi yo gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu, amategeko mashasha amazwe gushigwaho kugira ngo abanyamitahe canke abikorera ivyabo boroherwe, imigambi yose leta imaze gushiraho gushika kuri no munsi kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bushobore kwiyongera. Uwo muyobozi w'ico kigega ku rwego rwa Afrika yarakeje cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, kuko yaramuteye intege amubwira yuko impinduka iboneka, intambwe iriho nubwo tutarashika. Yaramuteye intege kandi amuhumuriza yuko igega mpuzamakungu gishigikiye Uburundi muri igo rugendo, mu ntambuko Uburundi buriko buragira mu ntumbero yuko dushikira umwidegemvyo w'ubutunzi. Kuvyerekeye intambamyi zicibonekeza, yaramuhumurije yuko atamvura idahita kandi turi no ku murindi mwiza, na cane cane yuko Uburundi buri mu bindi bihugu navyo nyene vyagiye biragira novuga nti ingorane zitari nke muri kahise, zigatuma ubutunzi butiyongera ku murindi ubereye. Eka mu gihe naho Uburundi butanguye kwitwararika ibikorwa vy'ubutunzi bwamaze kugarukana amahoro n'umutekano, haciye haza ibiza vyateye isi yose nka COVID-19, bara hagati ya Ukraine n'Uburusiya n'ibindi. Ivyo vyose biza vyongera kandi guhungabanya igihugu cari gisanzwe ntango y'urugendo rwo kubaka ubutunzi. Rero ivyo vyose nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimiye ico kigega kungene babandanye bashikira Uburundi mu bikorwa bitandukanye, kandi aranabaremesha yuko abarundi turi ku kivi, turiko turare mu butunzi kandi imbere ari heza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero arasubira gutera kama bene igihugu bose yuko twokura amaboko mu mpuzu, tukagwiza ibikorwa, tukagwiza umwimbu,
nubwo dufise abagenzi benshi bashigikira igihugu mu vyerekeye ubutunzi, aributsa yuko akimuhana kaza imvura ihise, kugira ngo umwenegihugu wese yibuke yuko igihugu ubwa mbere gitezwe imbere na beneco, yuko dutegerezwa kubandanya turi ku kivi tugwiza umwimbo.